ari n'ijambo yavuze ati mwebwe turatangurana ibintu bimaze kugera hagati mwace mutangura guhindukana aho mbisaba guverineri benshi bahemukiwe ni M23 ugasanga umuntu muri kumwe mukorana afere mugabo afise gahunda yo kuguhemukira ibi nivyo bakoresha bano bagabo no kuvuga iki baraguhenda ukabakorera babona batagikukeneye ifo elimine niko byamabiri niko bigenda uyu Nyawiringoma mu bisanzwe yaragambaniwe agambaniwa na Sultani Makenga imbere ko ninjira mu biganiro nyezina canke mu busesanguzi bwimbitse reka manze ndabaplayingire audio ya nyuma yashize yari yarongikiye uyu Sultani Makenga general uyu mu general wa M23 playingira iyo audio ya mbere bavyumva hama tubasangire inama picha mwayitu itumane waone kumaza wa nada daki na Makenga mwenye kusimamia frontier ya Goma jina bwana sisi alikuwa kunani alikuwa mnani alikuwa mguvernema hapa sasa tunakamata Goma sisi tunaingia mwasi uone kisi gari kuna tembea kisi hakuna franga bado tunacheza na franga sawa sasa pale unataka niambia nini unawaza kasema ni uti na tikoni wakati tuko hotuo hivi ndio tulisikilizana hivi ndio vilikuwa kwa nini watu si wakati mnaanza kitu mnaanza na wenzenu vizuri na wakati tu mnafika mkatikati siku imekuwa utamu mnaanza na kazi wewe unawaza sana jinsi mliua nani watu tulifurahia sisi wa Kongomani. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, c'est Link Arlene Adou comme d'habitude Miss Marcel Gwamenye Musumeno Masoyinyana. So guys ndonge kubaramutse cyane nongera mpani kaze John Mabu direct umusesaguzi wacu kuri Link Arlene Adou. Yes. Yeah, welcome. Kabisa. Reka tubanza tumwakire kumbura ico tugenda no kuca agafaranga gatoyi dukubitire muri quartier industriel ari muri nati Burundi so ariko tubanze urazi ko aba bantu ari abantu bagaciro kuri twe neza cyane ubanze baramutse mu mico yacu y'ikirundi tubanza kubaramutsa twababwira nti mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese ahaba ahireye kubera ko umwanya hariho abari mu Burundi hanze y'u Burundi bien sûr nongera ndamutsa abantu bamaze imisi bagenda Dubai mu mihingo itandukanye mu buzima kubona kera basukuru barajima namba kabisa kuraje cyane mubandanye kabisa mukora hamwe ibyo muronse muzana mu Burundi kugira ngo tubandanye twubaka igihugu ndabaramuvye cyane hama ndabibutse gukanda sabone na subscribe tutibagiye muri commentaire kuko murazi ko muri commentaire ariko rezami commentaire ziracari nke cyane gose cyane kandi nako tudakora kugira ngo tubaha amakuru yizewe please mugire follow muje muri commentaire kura ko commentaire ziratuma tuzikurira ko cyane tukabaha ibiganiro byinshi bivanye nuko tuba tubona ivyumviro by'iwanyu so nibaze ko muza kubandanya mu supportinga kugira ngo ibintu bigende neza cyane ndamutse na wewe Alu yes nanda ndakuramukije cyane comme d'habitude so nizere ko mumeze neza batameze neza ni kwa kundi nyene hari ukuntu jewe namamvuga ni ugusenga Imana bifadikanije no gukora cyane so nuko byama bigenda reka tuje muri nati Burundi reka dukurikire muri nati Burundi twafitiye ikinyobwa ciza ca Rukundo Tangawizi Rukundo Tangawizi ushobora kuyihereza ibintu bikagenda neza cyane Tangawizi kabisa yizewe cyane kandi ababwire ko mu minsi za tugiye kwikorera promotion iri ku rwego mpuzamakungu iri ku rwego rwo hejuru yes nuko hama ukeneye Rukundo Tangawizi ushobora kudusanga aho dukorera muri Mungagara muri quartier industriel cyangwa mukatwakura kuri 60 520 canke 32 amajana 522 ijana na 33 mwaraheza gigo murakoze cyane reka rero tuje mu kiganiro nyezina kugira ngo niturambire abantu ebana hari amakuru ateye ubwoba amakuru yashushe ngo hamenyekanye ebana abahemukiye Uringoma mbega ico kintu bivuga kwiki yego
hari impamvu tugarutse kwa aya makuru no kugira tuburire canke dukangurira abantu ko hari ibintu bimwe bimwe bataza barivangamo. Wiringoma haheze igihe kirekire yitavye Imana kandi tumwifuriza uruhukiro ryiza nubwo yagambaniwe kubera ko hari amajwi uno munsi yashoboye kuja hanze. Ayo majwi ndaza kugerageza ndayaplayinge kugira ngo abantu bayumve. Imbere yuko ninjira mu kiganiro nyezina canke mu busesanguzi bwimbitse, reka manze ndabaplayingire audio ya nyuma yashize yari yarungikiye uyu Sultan Makenga General. Uyu mu general wa M23. Playingira iyo audio ya mbere bavyumve. Hama tubasangire. Wakati tuko hotuo hivi ndio tulisikilizanaga, hivi ndio vilikuwa kwa nini tu wakati mnaanza kitu mnaanza na wenzenu vizuri, na wakati tu mnafika mkatikati tumekuwa utamu mnaanza na kati wewe unawaza sana jinsi mlikuwa nani wao tulifurahia sisi wa Kongomani, na tuko na nyinyi mchama mnakamata guverneur jinsi guverneur mnamsukuma ina wewe na dua wewe unawaza sana sisi tuko wachenga tunasema hakuna bali haziko na tribalism ile tribalism ya patri kuna nataka niseme vitu hivi vilikuwa kwa dunia nasema revolution tuko kitu kimoja wewe upasike muone jinsi mlifanya mlitumana visi guverneur huo magwara wewe upasike msomo dakora resa ngira wavyumvise wavyumvise no kuvuga Wiringoma yarungikiye audio General Sultan Makenga karamubwira ivyo bintu kubera ko hariho ukuntu bamaze gufata Goma umuyazanye mu vyara we kazana tonto akaza wumvise ko uyu Sultan Makenga bakimara gufata Goma yahise azana ba bofre biwe azana ba sister biwe abakubita haje bahama post atandukanye bamwe bashira no ku ma frontier urumva ivyo rero Wiringoma byaramubabaje. Iyo audio yarungikiye Sultan Makenga ariko arayimubwira kujya kuntu umuntu mukora bimwe n'amavuga ati mwe batutsi mweye kubera iki mushaka abantu babapambanire bamaze kugera muri mwati y'ivyo bamaze gushika ko mukace mutangura guhindukana. Ibana bazanye imiryango bazana abantu bose abatantine abaki ibirero byarababaje babahigiti. Yes, byarabaje bakongomana. Hari n'ijambo yavuze ati mwebwe turatangurana ibintu bimaze kugera hagati mwace mutangura guhindukana. Aho ngisaba guverneur benshi bahemukiwe ni M23 ugasanga umuntu muri kumwe mukorana afere mugabo afise gahunda yo kuguhemukira. Ibi nivyo bakoresha bano bagabo no kuvuga iki baraguhenda ukaja ukabakorera babona batagikukeneye ifo elimine niko byamabiri niko bigenda. Uyu Wiringoma mu bisanzwe yaragambaniwe agambaniwa na Sultan Makenga. Uyu Sultan Makenga numukozi wa Kagame 100%. Sultan Makenga yarigeze no kuba mu FDLR ba Kagame. Hajya abantu ibyo abantu batazi Kagame arafise FDLR yiwe. Niyo mpamvu FDLR we yararimbutse mugabo FDLR kuri Kagame yama. Arayisponsoriza kagirane uyu Sultan Makenga yahora yirimwo. FDLR niyo mpamvu bavuga ati tugiye kwirukana FDLR ni yiwe. So no kuvuga iki rero kubona uyu ahaje kurungika ino audio uyu Wiringoma nibaza ko atamesi myinshi yaciye amara taragira drone taramurasa abantu babyibukereza ko yarasiwe irubaya ngaha anya ahabimbira inzahabu niwe yashoboye kurasigwa na drone aho nyine ahita arafasira place kandi murabona ikintu kibemeza bino bintu murabona ko amaze gupfa nta suite yahabaye wamenye akameze n'ingoma warigeze ubona antelema yiwe nta nibatubwira abantu badukurikirana ko bigeze babona aba yakamizwe n'ingoma wamenye n'umuhimbira apfuye kubera ko bari bamaze kugira kuvuga ati uyu muntu nitumukeneye ariko Wiringoma yaziziki iyi audio yarungitse yaragambaniwe muri rusange. Ibinya ni ibintu bishobora kubera n'icigwa abandi bantu ariko barifatikanya na bano bagabo aba bagabo b'abantu amaraso ni ikintu cyo babera icigwa bakamenya neza ko
nta keza kugukorana n'aba bagabo. Abagabo murakorana bamaze nubona n'aba bananga. N'aba bananga n'umwanya mutoya tugasanga barabahemukiye. Barabahemukiye. Je ndizera neza ko nubwo bari gufata iyi Kinshasa nta nanga bari kugira president. Kano kuri kw'Imana bari kugira wundi muntu nyene wiwabo azamwe na Kagame nyene canke ujya muntu ashobora kubera ko bavuga ati nanga n'umukongomani jana kwijana nubwo twomushiraho ashobora kugirane kuduhemukira canke akaduhinduka iyo twavuganye ntabishire mu ngiro so n'abandi bariko baracahimukirwa kubera ko ibaze rero bino bintu aba bantu birirwa bararira baredeta barabande nabande ngo bashigikwe n'u Rwanda. U Rwanda dukorera ku nyungu zago. Abanya barira abantu yibibereye ngaho onya. Abanya n'abantu nyene bo gukoresha aba bamaze kubakoresha baca bagira nti babahinduka. Urumva? So no kuvuga iki Ngoma nuko yahemukiwe. Oh la la. Ni ibintu bibabaje. Arahemukiwe bana yibihanga. Bo bakoranye bazi ko bagiye gutera imbere mugabo batangiye kubahemukira. Amakuru arabandanya. Muri Mirimba na Masango hariko habera imigwano. Mbega ho hari amakuru hose. Imbere yuko twinjira mu biganiro nye ico kibazo kimbwira. Anyandikiye message bunyene. Ambwira amakuru twokorera ko nubwo tutari twateguye. Yego. Ariko jewe reka amakuru ntwengeje. Ngo ejo i Kigali harabaye ibintu bikomeye cyane aho ngo abasirikare ngo bashoboye gutera intuze abanyagihugu abenegihugu bashoboye gutera imodoka y'abasirikare b'u Rwanda. Mu isoko babateye amabuye n'aka video yakampaye. Reka tubanze rero tukaba playingire kugira ngo babibone. Yego. So ndaza kukabaha muri nani ndaza kukabaha video kugira ngo bakirabire. So no kuvuga iki rero yaba rero ukuntu abanyarwanda batanguye kugirane kuremerwa n'intwaro ya Perezida Paul Kagame. Hari igihe umunyagihugu umutwara bufuri na buhoro hamakagirane akaguhinduka neza cyane. Ni Kigali bino bintu byabereye urabona ukuntu abenegihugu bariko batera amabuye abarije umutekano. Amabuye bimwe twamatuvuga dusemera tuvuga ati abanyarwanda mukwiye guhumuka mukwiye kubona kure ibintu bitararenga inkombe. Yego. Nene mubibona? Abanyarwanda bose kugeza puguro muma baramaze kurambirwa na bigeni bya Kagame. Abanyarwanda baramaze kurambirwa. Baramaze gushishwa. Yes. Yego. Urabona ko hatanguye kwigaragara. Neza. Tanguye kwigaragara. Oya na bad, je narabivutse. Ni inkuru nyene. Narabivutse kabisa. Inkuru nyene nagomba mbwira abantu mugabo amenye ko nakari nyuma gahinda. Akari nyuma karahinda. Kari nyuma karahinda no kuvuga ko abanyarwanda bamaze kuguruka amaso bamwe. Uravye na opposition n'abantu bavuga bino bintu bari hanze y'u Rwanda ni benshi. Hageze yaho ofite u Rwanda ruri mu marembe. Yes, yari inkuru ndagomba ndabahe. Merci beaucoup. Ko mu Rwanda naho nyene biriko biragenda nabi. Ego. Twagiye rero kungira ndagusirumwa ikintu kibazo kugira ngo ucumve. Muri Mirimba na Masango hariko harabera imigwano. Mbega ho hari cyo ubiziko. Ni muri kino gitondo nyine. Hano niho ngomba ntibere gatonya kubera ko
hari ibintu bikomeye mu bisanzwe ku mirongo y'urugamba muri Kongo intambara ziracakomeje kandi intambara ziracagenda ziracariko baracagwana AFC M23 coalition yabo iracagwana na coalition ya FARDC. Uno munsi rero mu ibi bice bibiri hazindutse araba imigwano ikomeye cyane, mugabo rero ikintu gihari abantu bakwiye kumenya, jewe sinzoreka kuvuga cyangwa sinzoshika kuvuga ko M23 bamaze kuyirangiza. Ego ofete M23 reka ndabisubiremo. M23 kugeza umwanya ari nta hantu na hamwe iri buje. Ntiri buje Uganda, ntiri buje mu Rwanda, ntiri buje mu Burundi, ntiri buje na Tanzania. Kubera ko muri mu masezerano yasinyiwe i Doha aremerera igihugu ca Kongo gusanga iyo M23 uyu mutwe w'iterabwoba uzoba wahungiye. M23 nishobora guhungira mu bihugu byo mu akarere. Na Kagame iryo kosa ntagiye nawe nyene ntayogira ntiyo kwakira. Trump yaramaze kwerekana aho hagaze, yaramaze kuvuga ko intambara yirangije kuva kera, bene bintu abantu bavyumva. Ego Trump rero kubona yaravuze rya jambo sikijuju canke isi nkuko ngo ashaka ngo wazoje mu binyamakuru bavuga ngo byo yemeje wa mugabo ngo ntivyakunze. Abantu abazungu n'abantu bafise patience te ubwoba. Ego umuzungu arashobora kurangiza ikintu ubu gafata n'umwaka wose kitaraje no mu. Ego nico je nkundira abazungu n'abantu batwara ibintu buke wokibaza ngo ibintu byaratevye kumbe byaragize nte byaramaze kurangira sivyo. Ndatanga akaroro ka hafi igihe indege ya Habyarimana itibutse bifashe imyaka 30 ego kugira ngo bashire hanze amabanga y'inkotanyi, bashire hanze amabanga ya black box yarimo. Rero M23 sinzoreka kuvuga nzokwama mbwira abantu ko M23 bayirangije, igisigaye gusa ariko hakuntu guca akagozi kanyu bavuga ati okay umwe tayari. Ego inya sinzi ko abantu bumvise afandero gabijambo yavuze ryari nabibonye no kuri poste igihe y'u Rwanda baravuze ko FARDC iri kirakoresha mu bikoresho bikomeye cyane mu Minembwe n'ahandi hatandukanye. Iyo bano bagabo baje ku mbuga bakarira baba bazi haba mbo swat bavuga ko hari ko hapfa abasivile FARDC kuko wewe uyita abasivile bavuga ko iyo hapfuye ba M23 akabisa bagakubitika bavuga ko FARDC nabo bari kumwe bariko bagira iki bariko bica umusivile. Mugabo uje nkabaza bobo bica abandi iyo barashe n'umuntu umwe gusa. Warabonye igihe barashe drone ahantu ngaha hari haraye muri Fizi aba bagenerali babiri bakabahusha na drone. Warabonye ukuntu bigamba baravuga ati ibaze rero iyo bagira reisite iyo ibaze urumva nta rumuri yakubakira. Iyo rero baje mu bitangaza makuru cyo mu binyesha makuru bagatangura kwiriza bari ko birafa. Rero M23 igiko ikora izi za mirimba uno munsi wumva ngo ikatogota iri mirimba iri sango iri bijombo iri hehe urumva iri sake no kuvuga bobo ukunya ibintu bariko barakora no kuzunguruka ngo uruzi rone rufisa aho ruherera. Oya uruzi ruguma ruzunguruka kwiye no kuvuga bobo bariko bakina jedo kashikashi urumva ofete M23 iriki kina ya jedo kashikashi no kuvuga uno munsi raha egira habaye bakuye ikigenda abantu ndashaka neza tusesangura ibintu neza namba ko kukumi kwereke twumva ngo uno munsi mirimba masango ijogo hehe urumva sake baraka baraguye bageze imintenge bageze hehe
baguma biruka mu bisanzwe yes ntibagura aho batuje yego baramaze kubarangiza kandi bita ko bakomeye baramaze kubarangiza na Kagame yarababwiye nti jewe ntimuzongarukire mu Rwanda urumva yumva barabarangije no kuva bagira n'aba bamakenga ubutunzi bwabo bwose yego baramaze kubukura muri Kongo babushiza ahandi yego kubera abantu baba babona ofete abantu baba babona ntibabona ico kimwe n'umusirikare muto barabona ati bahungu twanyawe tube turagira ico bita plus strategique yego tube turaraba ukuntu twipa dupanga karere umusirikare mutoya bo muri Rede Tabara bapeti b'abarundi bo mu nkambi nibo baci bahonera nibo cyahurira n'ikibazo rero yumviye turangaha muri Mirimba na Masango uno musi mu gatondo bahuye n'urupfa gusenga yego Jenda muravuga bino bintu abantu bakavuga ngo none wewe ngo ayo makuru ngo yakura hehe uko usanga uri mu Burundi twebwe mu bintu tumaze gukora twobura kwera abantu baduha oya nico kone n'amafoto tuba tuyafisereza neza cyane n'amafoto tuba tuyafise urumva nuko nyene YouTube itashobora kutwemera gushira amafoto ngaho oya umwe mu ventura ari karakubitwa ari karamirigwa nabi urumva ejo bari muri urumusari muri Mirimba Masango ejo uzokumva bageze ahandi yego so ntasaganirizo bagifise ntazo bahizindi nkuru yaho bari ntaki kandi ikindi kintu nobwira abantu nuko amatwa asumira umwana n'umwanya no mu Rwanda rurambika abakongomani barashobora kujabuka bakaja mu Rwanda rukambikana kubera ko abakongomani bamaze kuba decide yego bamaze kuba decide iyi ni inkuru nkiriko ndatoza neza ariko umwanya n'umwanya u Rwanda rugakora ikosa ku bintu ruko rurategura wazarendo nta no gusaba uruhusha oya bazoyisanga ikigali ari yageze neza cyane anamakuru ndiko ndabatohoreza turakunda cyane thank you so much John Mabo kabisa ubandanye dutoreza amakuru ndazi yuko abantu uri update yeah thank you